Of course, my name is Amipro, the MC, the electricity, the MVP, the king of interview. Iyi ni Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wa mbere kuzarakurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Nkuko musanzwe mubizi tubazanira amakuru atandukanye avugwa muri entertainment eka ndetse na showbiz. Nkuko muri ko murabibona ku masanamu yanyu kuri Amipro Show, murabona neza yuko no turi mu giteramo chatumiwemwo umugwi Boys of God, bakaba basanzwe ari umugwi wa hano mu gisagara ca Bujumbura ukora neza, baririmba indirimbo zo guhayagiza no gutazira Imana. Ni batonya b'umugwi God Believers, bakaba basanzwe bafashwa n'uwitwa King Daniel muri kino gihe abarizwa mu gihugu ca Canada. Muri kano kanya rero nifuje yuko ndabereka ingene ibirori vya Boys of God bari batumiwemwo mu ishengero riri muri zone ya Jabe, ishengero risanzwe ryitwa Trinité canke Trinity, aho Boys of God bariko baraperforminga live imbere y'isinzi ry'abantu bari muri ico kibanza nkuko muri ko murayibona. Ico nshaka rero kubereka nuko mwirabire amasanamu y'igiteramo Boys of God yarayikoreye hariya kuri Trinité canke Trinity muri zone ya Jabe ingene vyari bimeze. Ku ruhande rwa kabiri turi kumwe na Silver canke DJ CC, mu gihe kuri microphone of course my name is Amipro, the MC. Kurikirana ingene Boys of God yashoboye kuvyifatamwo hariya kuri Trinité canke Trinity.
ibyishimo tugushima Imana kamata seconde 30 tubambie Mungu asante gira Bwana ndagushima kuri wowe utubirazi ndagushima kuri wowe mazima n'ibitanga za ubuzima bwacu ndagushima ko ndi muri bake watoranyije ko wabazima